Ngo cabarongo ubutungane ngo ntabuze ngene bukora ngo bugwaye hehe ngo bwamunzwe niki ibyo byose ucome ngo biko bija kumugaragara. Inzego z'umutekano z'igipolisi izo nyene tuzi visikuze ziremanga neza ko ari bo baterefone batabazi. Inzego z'igipolisi z'umutekano kuri zo gushika no munsi uko tubizi gene tuzumva nta kibazo gihari. Ngabo dossier yita ko iri mu butuga ko nitegeza kujisha kwa OPG akagira PV abonye nibiki akaja kwa procureur. Ubundi biba muntu witwi ukabura ufata ingingo ukabura ugira gute kibazo gihagaze ga mugabo twitwo tunavuga tuti twita twateye akamo tutera kabo procureur n'abandi basosho cyo bagira cyo bafashije harabahandi agateye akazira n'abandi bantu bose bogira cyo bahanure uyu muguje agateye akazira muntu bagira cyo bahanuye. Nimwe tuka tuti bishobora bitakarisha ubwizere c'inzego nkuko umengo mu nzego ntawe umenya ufata ingingo ntawe ugira iki ngo cabarongo ubutungane ngo ntabuze ngene bukora ngo bugwaye hehe ngo bwamunzwe niki ibyo byose ucome ngo biko bija kumugaragara. Ikibazo cavugiwe mu nama y'umutekano kiba kivuze kumugaragara. Abura amatari aro bari bakinje bakivuze kumugaragara. Bya bindi wa unashura kwa yabikoza avuga ati reka ngume nkorera mu rufuri ngiribi naho ivyavuzwe kumugaragara ari ibi. Hore duteri akamo inzego abo bantu bashaka gukora ibintu bagira ikibondoda bagira iki babigize kuko amve ndo konte inzego zishatse kugira enquête zirashobora zabona abantu bari nabo ashobora kubabona kumira bafite n'izindi nyungu ashaka kubikamisha bagira iki. Niba baba ngo c'est population carcérale umushikiranganje ubutungane no muvise mu nama nshinga amateka kuvuga ati Faustin NDIKUMANA agiye kugira ngo guhorokerwa ihibambewe kabisa ihibambewe jewe ibanga ni ryarindi ntaco niyagiriza ndabona ko niko nafashe igihugu ukiri kijuju canke uri mu mwijima ukabona ko jewe ndi umwasi w'igihugu ari jangwa igihugu jijuka canke uzotinda ujijuka kuko igihugu turagisanga n'ubwato turi umwe twese turiko dushikirwa twese tangura ziriko ziravugwa zitagushikira gusa uri kijuju nyene kimwe cyanyuma wewe ushobora kugenda ugategura ibintu nkabijya uja gatamwe ubujuju kabisa nuko utazi n'igihugu nyene kibaho cyangwa gitagira gute ubonera hura ugabugarukiriza hafi rimwe nibyo hari igihe donc tubibona ibindi naho umuntu aratungwa n'Imana agakiyo hagira gute ibyo twese turaba ngo twarize Imana imbere. Ejo bundi hari umuntu umukozi w'Imana w'umugenzi yandikiye abwira ati horere ndakubwira umugani uri muri Bibiliya w'umwami yarakomeye n'intwaro yiwe yitwa Nabukodonozoro ati yashatse kubwira ngo abantu basenga ikigwigwamana ciwe ati haramwe abagabo babiri batatu uwitwa Shadrach Meshach na Abednego banse kubaha ibyo bintu by'ibigirwamana ati batera mu nyenga y'umuriro Imana yarabakingiye bavayo ni freshere babateye mu nyenga y'umuriro bavayo ni freshere neza ati mu nyuma wa mwama ahubwo Imana yaramuhanye amarindwi arisha mu ishamba kandi arwarakomeye. Ivyo rero Imana ishatse gukigira umuntu amukingi aho kantu karanankoze ukuntu umukozi w'Imana yakanyandikiye ati burya abamuriba burya byo mukora na mwebwe Imana irababo sinohagarika rero nukuri sinohagarika ufise ivyo nanyumve iyo yakingiye abo izo ntoye nanje zonkingira